Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV Official. Iyakure TV Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 29 ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2025. Iminsi ibiri irashize abarwanyi ba M23 bigaruriye umujyi wa Goma. Ibice byose by'ingenzi birimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23 mu mujyi wa Goma. Abasirikare ba FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo bamanitse amaboko. Benshi mu basirikare ba Kongo bagiye kuri Stade d'Unité aho bagomba kujya mu bigo maze M23 ikabacungiramo. Hari amakuru yemeza ko abasirikare ba Kongo bashobora kurungikirwa igisirikare cya FARDC kubera ibiganiro bikomeje hagati ya M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kisekedi. Umujyi wa Goma wamaze gufatwa. Ibice byose by'ingenzi birimo kugenzurwa n'abarwanyi ba General Makenga. Ikibuga cy'indege cyarafashwe. Radio na televiziyo by'igihugu cya Kongo mu mujyi wa Goma byarafashwe. Ubungubu General Makenga n'abarwanyi biwe nibo barimo kugenzura imipaka yose ihuza igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma yaho M23 rero yigaruriye umujyi wa Goma. Ese ibintu byifashe bite mu mujyi wa Goma? Mu mujyi wa Goma hari iyihe mpumeko? Abaturage baravuga iki? Ni uwuhe mutekano uri mu mujyi wa Goma? Ese uyu mujyi wa Goma ugiye kurongorwa gute? Ni abahe bayobozi barongoye umujyi wa Goma muri iyi minsi? Ni iki kigiye gukurikiraho? Abanyagihugu bagiye kubaho gute muri uyu mujyi wa Goma? Ibi byose rero nibyo tugiye kurabira hamwe muri aya makuru yacu yo kuri rigenekerezo rya 29. Nyuma yaho abarwanyi ba M23 begukanye intsinzi mu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma ubungubu urongowe n'abarwanyi ba General Makenga. Izi nyeshyamba ariko ntabwo zirashyiraho ubuyobozi bwa gisivile ngo bashyireho abategetsi barongoye umujyi wa Goma. Hari amakuru yemeza ko ihuriro AFC ririmo M23 ririmo gutegura ibikorwa bikomeye byo gutangaza abayobozi bazarongora uyu mujyi wa Goma. Ni amakuru yizewe navanye mu masoko yanjye muri M23 yemeza ko hari inama zikomeye zizabera mu mujyi wa Goma ndetse General Makenga na Bwana Colonel Nanga barimo gutegura ibikorwa bikomeye cyane byo kwiyereka abanyagihugu mu mujyi wa Goma. Nyuma yaho rero hazatangazwa abayobozi ba gisivile bagomba gukorana n'abaturage mu mujyi wa Goma. Uyu mujyi wa Goma turimo kuvugaho wabereyemo imirwano ikomeye cyane. Habaye ukurasana gukomeye hagati ya FARDC ndetse n'abarwanyi ba M23. Umumenyesha makuru wacu Dan Faruku uri mu mujyi wa Goma aravuga ko hari ikibazo gikomeye cyane muri uyu mujyi wa Goma. Hari intumbi nyinshi z'abasirikare ba FARDC ndetse n'abazarendo mu mujyi wa Goma. Harimo kugaragara imirambo myinshi mu mujyi wa Goma. Umumenyesha makuru wacu Dan Faruku aravuga yuko mu bice byabereyemo imirwano hatangiye kumvikana umunuko w'imirambo y'abasirikare ba Kongo baguye ku rubuga rw'imirwano muri uyu mujyi wa Goma. Ndababwiza ukuri ko imirwano yabereye mu mujyi wa Goma yahitanye benshi. Amakuru atugeraho avuga yuko byibuze abasirikare bagera ku 2,000 b'igisirikare cya Kongo ndetse n'abazarendo baguye muri uyu mujyi wa Goma. Ibiziga byabo rero bikwiragiye irya nino muri uyu mujyi wa Goma. Ku mabarabara yo mu mujyi wa Goma harimo kugaragara imirambo y'abasirikare ba Kongo n'abazarendo. Abanyagihugu baravuga yuko umunuko watangiye kumvikana muri uyu mujyi wa Goma ndetse bagasaba M23 ko bakora umuganda wo guhamba ibi biziga by'abasirikare ba Kongo birimo kunutsa uyu mujyi wa Goma. Umumenyesha makuru wacu Dan Faruku uri mu buseruko bwa Kongo aravuga yuko hafi y'ikibuga cy'indege cya Goma haguye abasirikare benshi ba Kongo ndetse n'abazarendo.
hari igitero gikomeye cyane M23 yagabye muri kariya gace ubwo yashakaga kubohora ikibuga cy'indege. Amakuru atugeraho avuga yuko byibuze abasirikare barenga 600 ba FARDC bahise bagwa ku rubuga rw'imirwano hafi y'ikibuga cy'indege. Hari amavideo yerekana urwamo rw'amabombe ndetse n'urufaya rwa za misile birimo gusekura ibirindiro by'abasirikare ba Kongo hafi y'ikibuga cy'indege cya Goma. Amakuru rero avuga yuko ibiziga by'abasirikare ba Kongo byashwanyaguritse kandi ko byatangiye guteza umunuko mu mujyi wa Goma, ibintu birimo gutera ubwoba ko indwara z'ibyorezo zishobora kwaduka muri uyu mujyi wa Goma.